ndabagumbiriye mu izina rya Yesu nshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro Irembo rifunganye. Imana ibahezagire cyane mwebwe mugikurikirana kandi mukagiha n'abandi kugira ngo nabo bumvirize ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire cyane. Reka dusenge Imana hanyuma dutangure n'ikiganiro cyacu. Datanye n'icubahiro turagushimiye kuno munsi wongeye kuduha kongera kuwubona ukundi. Icubahiro kibi cawe Imana, ndagushimiye kuko ari we uriko uranshoboza kuganiriza ubwoko bwawe ijambo ryawe. Bana nanje rero mwakano kanya mwe muyera ngo haye ikibanza kano kanya mu izina rya Yesu, amen. Dasubirere ku basuhuza mu izina rya Yesu. Imana irakoze cyane iyo iduhaye no munsi w'Imana kongera kuwugera ko iyo dutanguye indwi tukarangiza indwi tuba twahuye n'ibintu byinshi bitandukanye. Abeshi baba barafashe ingendo zitandukanye, ariko kugira ngo turashobore kurangiza indwi nuko Imana iba yabanye natwe. Hari byinshi tugenda turabona, inshuti zigenda ziratuvamwo, ababanyi bakagwara cyangwa se tukabona amasanganya mu mabarabara natwe twagiye turaca. Ariko kuba turangiza indwi twese turi amahoro tuba dukwiye gushima Imana. Rero uyu munsi ndakwinginze mwene data urushirije gushima Imana kuko niyo yagushoboje kurangiza iyi ndwi kandi nizo gushoboza no gutangura iyindi tugiye kuzotangura. Imana ibahezagire cyane. Uyu munsi rero dufise ikijambo tugiye kuganira ko murazi ko twari tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kumenya amabanga y'Imana. Ariko uyu munsi mfise ikiganiro gitandukanye n'ivyo. Inyigisho tugiye kwiga ni inyigisho itwigisha icyaha. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi turiga icyaha. Ndibaza ko iryo jambo mwese murarimenyereye, umwe wese mu butandukane bwiwe n'uwundi cyangwa se mu butandukane bw'amashengero ndetse n'amadini aho umwe wese asengera. Ariko iryo jambo icyaha rigenda riragaruka. Ariko uyu munsi rero niryo jambo mfise tugiye kuganira ko kuko icyaha nico kizotuma abantu batabona ubwami bw'Imana cyangwa se badataha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Rero uyu munsi nico tugiye kuganira ko, ndetse mwino ndwi nico kiganiro tuzoba turiko turavugana ko kumenya icyaha. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Itanguriro igice cyaho ca 3 n'umurongo waho wa mbere tugere ku murongo waho wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ukwicaha caje mw'isi, inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mwishamba uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega nivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo nimurye ku giti na kimwe cyo muri ritongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, vyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mwitongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubigeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari giti co kwifuza kimenyekanisha ubwenge, yamura kuvyo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amen. Imana ishimwe cyane. Niri jambo rero tugiye kuganira ko ukwicaha caje mw'isi. Turabona kumenga ko ubwa mbere isi nta cyaha cyagaragaramwo, nta cyaha carimwo, kuko Bibiri tubwira ngo Imana itangura kurema isi yari kiri ubuziba gusa, nta kintu na kimwe cyari kiyiriko. Nyimba ari bibiti tubona, nyimba ari ibintu turiko turabona bisharije isi, ariko isi itararemwa cyangwa se itaratunganwa neza, nta kintu na kimwe cyari kiyiriko. Bisobanura mu
yandi majambo icyaha nticyari bwabe mu isi, ariko turabona isoko y'ukuntu icyaha cyagiye kuza mu isi, uko icyaha cyagaragaye mu isi. Niryo jambo tugiye kuganira ko uyu munsi. Rero uyu munsi turabona ngo inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba, niko ijambo ry'Imana rimbarira. Mu yandi majambo hari ibikoko byari byarabayeho ku isi icyaha kitaraza, kandi hariho n'abantu bari bahari, hariho Adamu na Eva. Ariko Adamu na Eva bahari babana n'ibyo bikako mu ishyamba, hariho n'ibindi bintu byose, kubera ko Adamu niwe yagiriwe amahirwe, Imana imuha ububasha bwo kubyita amazina. Mu yandi majambo umwana w'umuntu Imana yari yaramuremanye kuganza, mu biganza by'umwana w'umuntu harimo kuganza, harimo gutegeka. Ariko turaza kubona ko nyuma tuzobona ukuntu umuntu ashobora kwiyaka uburenganzira Imana yari yaramuhaye bivanye n'icyaha akoze, ariko agatakaza uburenganzira bwiwe. Rero turabona ko Adamu Imana imurema yari yamuhaye uburenganzira budasanzwe bwo kwita amazina ibikoko byose byo mu ishyamba. Mu yandi majambo Imana yararemye ibikoko ibishiraho bibaho, ariko Imana ntiyabyita amazina. Ariko Imana imare kurema umwana w'umuntu ikimuha ububasha bwo kwita ibikoko byose amazina. Ariko uyu munsi tugiye kuganira kwa kino gikoko bitwa inzoka. Abenshi murayimenyereye, abenshi murayibona kandi murayihunga. Ni igikoko gitinyitse cyane, abantu bose bakibonye bagira ubwoba, gitinyitse cyane, nikakunzwe no gutungwa mu mazu. Iyo wumvise umuntu atunze inzoka, hamwe tuza tubumva ko zitungirwa cyane cyane mwa bya bibanza by'iratiro abantu baza kubirabira. Ariko nta muntu mu rugo ashobora gutunga inzoka, si cyorogwa cyo gutungwa, kuko abaza kugitunga uzosanga ari abarozi cyangwa se abapfumu, ari byo bakoresha ku bintu by'imihamuro. Ni igikoko rero kitamenyerewe gitungwa mu mazu y'abantu. Rero turiko turasoma kwino nzoka, turabona kuntu yashoboye kwihinduka umuntu, ariko yiyambika ishusho ya Satani. Iyo nzoka igenda guhenda umuntu, yaravize icyo yavuganye n'Imana, niyo soko yo kugaragara kw'icyaha kuza mu isi. Imana ishimwe cyane. Rero iyo nzoka ngigenderera umuntu bitwa Eva. Eva yari umugore wa Adamu igihe yari mu itongo Edeni, aho Imana yari yabashize. Ariko Imana irababwira ngo ivyiri mu iri tongo byose muremererwa kubirya, mwemererwa kubifunguraho, ariko mviriza, hari igiti mudashobora gufunguraho. Iki giti muze mukizigurize, kuko ari igiti c'Imana. Imana yari yabaye amahani yo kubabuza. Uyu munsi reka ndakubwire, hari ikintu Imana ikubuza nawe mu buzima bwawe, hari cyagezwe Imana ishira imbere yawe, ariko utemererwa kugira na kimwe woca kubiri n'itegeko ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo nzoka iza mwishusho, haleluya, yiyoroheje cyane, nkuko umenga ifitaniye urukundo cyane na Eva rurengeye ugw'Imana yari yasize Eva muri iryo tongo uko Imana yamukunda. Bibiliya irambwira ngo iyo nzoka ibwira Eva, iramubwira ngo mbega se ibiri mwari no tongo byose mbega muremererwa kubijya? Imana ishimwe cyane. Reka ndababwire mu yandi majambo, mugomba gutahura ko ta kintu na kimwe Satani atazi. Nyimba ari itegeko Imana yaguhaye, Satani ararizi. Nyimba ari amasezerano wagiraniye n'Imana, Satani arayazi. Nta kintu Satani ahishwa, kuko Satani ni impwemu kandi n'Imana ni impwemu. Rero Satani aza kumenya cyane iby'Imana iri kirabwiriza abantu utaranabimenya cyangwa se utaranabitahura. Nibyo byagiye gushikira umusabyi w'Imana bitwa Yobu, igihe Imana yamushira ahantu imuteza ubugwayi, yo baragwara cyane. Ariko Satani ngo araza abwira Imana, aramubwira ngo nitegereje nazungurutse mu isi, nabonyeho umuntu, umugabo bitwa Yobu. Imana iramubwira ngo ese witegereje ukuntu nyumvira, ukuntu ngamburukira, ukuntu nogera? Satani abwira Imana ngo uwo Yobu impamvu agukamburukira ngo nuko, haleluya, ngo nuko Yobu wamuhaye ibyiza, nta kintu na kimwe wamwimye, nta kintu na kimwe yakubuseho. Ariko Imana iramubwira ngo ndaguhaye uburenganzira. Mu yandi majambo, Imana idufise ku burenganzira, ngo nguhaye uburenganzira ku mubiri wa Yobu, ngo ariko ibindi bintu byose, ariko umutima wiwe uwundekere. Haleluya. Icyo gihe niho ibintu bya Yobu byatangura kononekara, ariko umutima ubandanya
kwishimira imana yiwe. Sindi ko ndavuga ayo majambo, ariko nagomba nakubwire ngo utahure uburyo satani ashobora kumenya ibintu hakiri kare twebwe tutaranabimenya ibiriko biratubako. Rero turabona ngo agenderera uyu Eva atangura kumubwira ivy'Imana yabwiye abo bantu muri iryo tongo. Nibisobanura mu yandi majambo ko satani atarabizi, yarabizi kandi yarazi yuko ico giti gihe bokiryako bozogira ikibazo hagati yabo n'Imana, bikabateranya n'Imana yabo. Ariko satani ashaza mu ishusho yiyoroheje. Kubera iki? Umugambi wa satani ni wo guteranya umuntu n'Imana. Imana itugire neza. Nagomba umenye iryo banga. Umugambi wa satani ni wo guteranya umuntu n'Imana, ni wo gutuma umuntu atakaza ivyizigiro hagati yiwe n'Imana, ni wo gutuma umuntu atakaza haleluya uburenganzira bwiwe kuvy'Imana yari yaramushinze, ni wo gutuma haleluya umuntu imbere y'Imana yitwa irindi zina, kubera ko satani arazi haleluya. Bibiliya imbwira ngo Imana ivyiyumviro itwiyumvira ko si ivy'ivyago, ariko satani ivyiyumvira twiyumvira ko ni vy'ivyago. Ariko rero uwo mugore abwira iyo nzoka yiyoroheje cyane, aramubwira ngo ivyo mwari no tongo byose turemererwa kubiryako, nta kintu na kimwe Imana itaduhaye cyo kuryako, ngo ariko hari igiti haleluya kiri hagati mwari no tongo Imana yaratubujije ngo kukijyaho, ngo kuko igihe cyose twokiryako ngo tuzosha dupfa. Reka ndakubwire, niwo mutego wa mbere wari ukomeye. Igihe cyose uzomenera ibanga satani ry'amasezerano yawe ufitaniye n'Imana, uzomenye ko winjiye mu kaga. Imana idufashe cyane kandi Imana igufashe gose. Hari abantu akeshi bakunze kwidodomera ugasanga bagiye mu bapfumu, cyangwa se bariko barabwira amabanga yabo abapfumu cyangwa se abantu haleluya batarakira iryo banga ry'Imana. Ico gihe niho umusingi cyangwa se abarose fondation yo kuririrako, kubera ko azi ico ari karakora. Umviriza nakubwira ikindi kintu, nuze wigere wibira umugambi umuntu haleluya proje yawe uri kurategura. Ico kintu uzukibwira umugenzi wawe wo mwibanga ukunze kubwira amabanga yawe, ariko igihe cyose uzopfa umuntu wese ugenda uravuga ngo ngomba nkora ibi, niwo mutego wa mbere uzoba ukomeye satani azoba agomba kuririrako. Imana idufashe cyane. Rero byagiye biranashikira cyane abakobwa bagomba kugira mariage, ugasanga ariko aribira ibanga umuntu haleluya abatamenyeranye cyangwa se tari inshuti yiwe, akamubwira ngo burya umuhungu dukundanye ni naka kandi yambwiye ko azontwara. Reka ndakubwire, iryo banga ryawe umenye igihe cyajyo kitaragera, umenye yuko nuzutangazwe n'igihe uwo mukobwa azorondera ingufu zose zishoboka kugira ngo agutandukanye n'uwo muhungu ngo ntimubane. Imana idufashe cyane. Kumena ibanga ni jambo ndiko navuga. Icyaha cya mbere ni kumena ibanga. Icyaha ni iki? Ni kumena ibanga. Eva avugana n'Imana bari babiri, ariko satani yari ku ruhande rwabo. Ariko ndakubwira satani ntari kure y'ubuzima bwawe, satani ari hafi y'ubuzima bwawe, aragucunza igihe cyose utakaza intambwe nimwe ukava kumana ukisokora mu by'Imana, satani aba amaze kugufata. Kandi satani aguma hafi y'ubuzima bw'umuntu, aguma henda aguma guhenda aguma kumvisha yuko Imana ari umubeshi cyangwa iby'Imana yakubwiye yakubeshe, aguma kumvisha utundi tujambo kandi akakwereka yuko umengana umunyarukundo. Uza wumva utujambo tukubwira Yesu ashimwe cyane. Kandi Bibiliya irambwira ngo hari imitima ibiri buranira mu muntu, hari umutima wubakiwemwo satani n'umutima wubakiwemwo ubushobozi bw'Imana. Nihajye uzoza wumva umenga hari ikintu kikubwira ngo ico ntugikore, irindi jwi rikakubwira ngo gikore, nukora ico cyaha, irindi jwi rikakubwira ngo gikore nta kimwe, gikore ntibakubona, gikore nta muntu akubona. Umenye ko iryo jwi ni rya satani riko rirakongorera. Rero Eva amaze kumena ibanga, satani aramubwira ngo Imana yaraguhenze, Imana reka ndakubwire, kubera ko urufunguruzo yamaze kugururira tere satani yo kuvuga, yamaze kugururira tere umwanzi. Niyamenya ko yagendewe n'umwasi, yamaze kumwugururira urubuga. Haleluya. Ijwi ry'umwanzi rigomba kudomina ijwi ry'Imana muri ako kanya, kubera iki? Yamaze kugurura inzugi z'umwanzi. Imana idufashe cyane. Imana igufashe nawe ahantu uri, nuzuhave wugurura inzugi z'umwana, kuko numara kugurura inzugi z'umwana uzoba umaze kumurekurira tere yo gukora. Aravuga ngo nibyukuri Imana yarabahenze. Haleluya. Birahindutse.
ko satani ari we dusanzwe tuzi ko ari umuriganya, ari umubeshi, ariko satani arahinduye imvugo, yerekanye ko imana ariyo rimbeshi, imana karibesha, ngo imana yarabahenze, nimwajya ku icyo giti ntabwo muzapfa, ahubwo muzoca mubona, muzoca mutangura kwihweza. Umviriza ijambo ryambabaje cyane, kandi uyu munsi nawe rikubabaza, ngo wa mugore ngacabona yuko icyo giti ngo ari kibereye kuribwa. Mani dufashe cyane. Mbega se igihe uwo mugore yaramaze ari muri iryo tongo ntiyabona ko icyo giti kibereye kuribwa, ariko kubereka yugururiye inzugi satani akaronka ikibanza cyo gukorera mu mutima w'uwo mugore, ngo uwo mugore atangura kubona ko ibyo satani hayavuga kari ko kuri gusumba ukuri yari yarabwiwe n'Imana. Imana idufashe bene data, ndiko ndabigisha icyaha, mwino ndwi muzomenya amabanga menshi kandi muzotahura icyaha icyo ari cyo. Haleluya. Ngo uwo mugore ngabona ko icyo giti kibereye kuribwa, ngo yamurako arirengagiza, yibagira icyo Imana bari bavuganye, yibagira icyo Imana yababwiye, ngo ariko abona ukuri kwa satani. Uyu munsi hari abantu bariko barabona ukuri kwa satani. Imana idufashe cyane. Hari abantu bariko barayoba bakabona ukuri kwa satani kariko kuri. Amen, haleluya. Ariko nzokwigisha icyaha mwino ndwi uzotahura amabanga akomeye cyane. Abona yuko icyo giti ngo kibere kuribwa, ngaramura karajya, ngaho ko n'umugabo wiwe bari kumwe nawe nyine arajya. Reka nakubwire, kubwuko bari bamaze guha ikibanza satani, bakamuha ikiganiro kugira ngo bavugane, naho mpamvu bari bamaze kugurura, haleluya, ikibuga cyo kuyoba, cyo gutakaza, haleluya, ubwizigirwa bwabo n'Imana, bagatangura kwizigira satani yuko ari we munyakuri, ariko Imana ari nyabinyoma. Imana idufashe cyane. Rero uyu munsi unkundire mwene data, tandukana n'uwo mwanya uri kuraha satani, tandukana, haleluya, n'icyo kiganiro uri kuragirana na satani. Uyu munsi haleluya, nagomba kukubwira ngo icyaha muzahura igihe cyose uzoba wamaze kugurura urubuga rw'imitere yo gukoreramwo satani. Izotahura amabanga akomeye igihe cyose uzugururira inzugi satani akaronka umwanya wo kuganira nawe. Ni kubera kumuha umwanya, ni kubera kufata akanya ko kuvugana na satani, ni kubera kiwemerera amajwi na satani. Hari amajwi akongorera akakubwiriza gukora icyaha, akakubwiriza gukora ikintu Imana yakubujije. Hari amahame, haleluya, hari amabwirizwa tugenderako Imana yatubujije, ariko uyu munsi uri kurugurira satani, ariko arakwereka ko ari byiza. Imana idufashe cyane. Nariko ndababwira ikintu gikomeye, igihe cyose uzoba ufise umugambi gutangura kugenda urahubwiriza abantu bari bo bose, ni nayo nzira ya mbere ikomeye yo gutakaza umugambi wawe ukazofata utanawugezeho. Amen, haleluya. Reka ndababwire, abakeshi abarimyi hari ikintu dukunze kumva mu misozi, bakunze kuvuga ngo baratora n'imbuto. Umuntu nashobora kugutora imbuto atabonye icyo warimye. Haleluya. Nashobora kugutora imbuto atabonye ibintu warimye, ariko kugira ngo atore imbuto nuko abazi ikintu warimye, nuko wakimweretse. Imana idufashe cyane. Rero uyu munsi nagomba nakubwire ikindi kintu, n'abavugishwa cyangwa se abantu b'ibinyoma babesha, bafatira ku kantu wababwiye, bafatira ku kantu wabaganirije. Uyu munsi satani ntahantu agomba kuririra, abagomba kuririra kwajya amajambo wowe nyene uvuga. Ejo bundi nababwiye ngo amajambo tuvuga cyangwa se akanwa kacu, haleluya, niko gashobora kurema ikintu kikabaho. Ariko reko ndakubwire ngo kandi na satani yagomba gukora, atongerera ku magambo wowe nyene wiyaturiye uri kuravuga, niyo adotuma uhusha inzira z'Imana. Rero uyu munsi n'aya majambo turiko turaganira ko umenye ko igihe cyose uzofatira umwanya wo kuganira n'umwana, wo kuganira na satani. Imana idufashe cyane. Nyimba abantu babaye mu bihe by'intambara, mu ngwano, igihugu ntigishobora gutera ikindi gihugu kidafize icyo bitwa abadoriya. Bagiye kudoriya bakamenya icyo gihugu ibigwanishwa gifise, bakamenya n'ingabo gifise. Haleluya. Niko kumenya uburyo bashobora gutera icyo gihugu bakakigwanya. Harabaye ibiroberi mu bihugu bitandukanye, bamwe bakagwana bava mu ishamba, abandi bari muri guverinoma cyangwa se muri leta. Ariko reka nakubwire, ubushizi bw'amanga bwo gutsinda cyangwa se kunesha nuko bamenya ngo abo tugiye kugwana bangana guca, bafise ibigwanishwa bimeze uku. Reka nakubwire, muri bo nyene haba harimo umena ibanga, akaza kumena ibanga akababwira niko gutangura kuneshwa. Uyu munsi rengeye kukubwira iri jambo, ukuneshwa kwawe nuko uzomena ibanga.
ukunanirwa kwawe nuko uzomenera ibanga umwanzi. Yesu ashimwe cyane. Kandi umviriza nakubwire, Satani ntuze witege nama mbona Satani bamwerekana ku mashusho atandukanye cyangwa se ku mateleviziyo ngo ni ikintu cy'ibihembe, bakamugira afise amahembe, bakamugira afise ukundi kuntu, bakamudeforoma, bakamugira uruntu ruteye ubwoba. Ariko Satani sikameze. Satani ashobora kuza ari inshuti yawe. Satani ashobora kuza mu ishusho y'inshuti yawe. Haleluya. Bibiliya itwereka ko ngaha Satani yaje mu ishusho y'inzoka. Ariko reka nakubwire, uko Satani azogenda aragutera ntazoza nk'inzoka, nazoza ameze nk'inka, nazoza ameze nk'impene, nazoza ameze nk'intambwe, nazoza ameze nk'ingwe. Ariko Satani azoza mu ishusho y'umuntu ameze neza. Haleluya, haleluya. Kandi ijwi ryiwe, haleluya, nindiganya aza yiyoroheje, avuga neza, wumva avuga neza. Kugwa mucaha nk'umwana w'umuhungu. Nyimba uri umusore sinza ahantu uri, nyimba uri umugabo, reka nakubwire igishobora kugusambura nuko uzokwemerera tere umuntu w'imwigeme azoza yiyoroheje kandi ukamubona ko ari inshuti. Ariko umwanya muzobana, haleluya, muzomarana, igihe uzomuha urubuga rwo kukorerako akavugana nawe umwanya muremure, niyo nzira yawe yo kugwa mucaha. Reka ndakubwire, Satani aza ari muriganya ariko mu ishusho yo kwiyorobeka. Imana idufashe cyane. Rero uyu munsi nayo majambo turiko turavugana, ariko ku munsi wa gatatu uzomenya, haleluya, irembo rya mbere ryo kugururira ko Satani, irembo rya mbere Satani acamwo kugira ngo adukoreshe icyaha. Imana idufashe cyane kandi Imana ikugire neza. Wowe uri kurikiranira kino kiganiro, haleluya, mu gihugu uherereyemo cyangwa se mu kibanza uherereyemo, ariko umviriza aya majambo niko ndakubwira ngo ku munsi wa gatatu uzomenya irembo rya mbere umuntu yugurura kugira ngo Satani amukoreshe icyaha. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibahezagire. Byari ijambo twariko turasangira, yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, haleluya, muriko muraganira kwa kino kiganiro irembo rifunganye. Imana ibahezagire. Reka dusenge Imana. Datanye n'icubahiro, urakoze ku bwanino jambo. Ndasengeye umuntu wese ariko arageragezwa n'umwanzi Satani kugira ngo amute mucaha. Mw'izina rya Yesu Kristo ndakwinginze umusange mu kibanza rimwo, utandukanye n'ikiganiro agomba kugiranira n'umwasi Satani. Mw'izina ryawe ryera, Mana yo mwijuru, manura mwemu yera, amugendera musange, avugane nawe, amuganirize, yumvira ijwi ryawe ryo mu mutima. Mw'izina rya areke kuzazanirwa n'ijwi ryawe, amenye ijwi ryawe. Haleluya. Kuko ijambo rya rambwira ngo umuvyeyi ntashobora kuyoberwa ijwi ry'umwana, n'umwana ntashobora kuyoberwa ijwi ry'umuvyeyi. Nyemeranye n'icubahiro umusange, ijwi ryawe rimwongorere, ijwi ryawe rimubwirize, atandukane n'uwo mwasi Satani agomba kumukoresha icaha. Mw'izina ryawe ryera, amen. Murakoze cyane. Imana ibahezagire cyane mwe muriko murakugirana kino kiganiro irembo rifunganye. Shalom, shalom. Tuzosubira ku munsi wa gatatu. Mugire umunsi w'Imana mwiza, mugire weekend nziza, weekend y'umugisha, weekend yo kuronka ico muriko murasaba Imana. Mw'izina rya Yesu, amen.